abasirikare b'u Burundi batwandikira amagorwa bafitiye muri Kongo. Kira musi batubwira ingene bariko ivyabo biriko biraribwa. Kira musi batwandikira tubwira ingene bariko barapfa. Kira musi batubwira akarenganyo bakoregwa. Kira musi batwandikira tubwira ko iyo ngwano batayitahura. Banatubwira ubwoba bafise muri iyo ntambara ko bashobora kuhahonera. Ubu dufise amakuru y'abasirikare banakomeye, aba officier, aba major, aba colonel, abaki usanga umuntu ariko arajugumira avuga ati ndagowe buca bandungika. Umuntu bamubwiye ko aja muri Kongo agenda asezeye abazi ko agiye gupfa. Dufise abasoda ba kera bari bageze kuja muri retraite avuga ati nanisigaje amezi abiri ngo nje gukukuruka none bantwaye muri Kongo. Ugasanga agiye asezeye inshuti umugenzi amubwira ati ndazi ko ntazogaruka uzu ndabira abana. Uzu mfashiriza abana banje bige bashobore guheza ndazi ko ntazosubira kubabona. Hari abatubwira ingene ejo bundi hari wari muri banke abona umusirikare yinjiye asaba ko abantu batonze ateka ndabasabye mu ndeke ndihuta mu ndeke nje imbere baramureka ararengana ashitse imbere abona atanguye kurura amosozi asohotse aramaze ati nibiki ababwira ati jewe ngira nje muri Kongo ati ndazi ko mwese ndababonye bwa nyuma ntazosubira kubabona. None mw'abasirikare cyefise ikibazo kuri mwebwe muriko mupiriki muriko mwemera kuja guhonera muri Kongo mu ngwane itari yanyu mutumva kubera iki? Kubera iki ibi bintu muriko mubikora kubera iki? Iri jambo ndayishimiye yavuze abwira makungu ubwoba nyamukuru afise ntabwo ari n'ubwoba bwo kuvuga ngo azotegwa na M23 niko arafise ubwoba agira ati aba bantu je nagiye kubagwanya barananyituye ngo mbu mushinga ntahe kuko ico abantu batavuga kenshi kitavuga nuko ndayishimiye Simo igiteye ubwoba ndayishimiye ku ruhande rumwe nico cyuko agira ati aba bantu nari nemeye ko nzo mushinga naye mbu mukungu mu muhimbiri ngenda kugwana nja ku ruhande rwabo natereza kuba hagati ngo ndabera umushinga ntahe. Ico ni kimwe nta utogira ubwoba yakoze ibyo yakoze akabona n'ingene abasoda Burundi batsinzwe. Akibuka n'amajambo yose yavuze bamaze kwibutsa ngaha avuga ko azoja gutembagaza ubutegetsi mu Rwanda. Mugabo ikimuteye ubwoba kurusha vyose n'abasoda biwe mu mateka y'u Burundi nukuri n'ubwa mbere twebwe tubonye dufise igisoda gitsindwa. Kare twahora twishima ngo mu bisoda byose byo mu karere igisoda cyonyene cyatewe ntigitsindwe cyari cy'u Burundi. Mu karere mbwiye mu Karaba mu Buganda ngene cyatsinzwe 1986 mu Rwanda 1994 igisoda ngene cyagiye muri Zaire igisoda cya Mobutu ngene cyagiye ugiye n'ahandi Congo Brazzaville kaja muri za Chad ahantu hose ibisirikare byaratewe biragenda harafata ubutegetsi abaroberi. U Burundi cyari cyo gihugu cyonyene igisoda kitigeze gitsindwa ahubwo intwari hari yemera gukora ibiganiro basangira igisirikare ariko abaroberi batigeze bafata n'umutumba n'umwe. Ariko uyu munsi mateka y'u Burundi twabonye abasirikare b'u Burundi barungikwa ahantu muri Somalia bararungitwa Rwanda na El Shabab ibintu bakoze byari bitangaza isi yose iratangara. Ariko tubonye ahantu abasoda b'u Burundi barungikwa bakavayo biruka bakagera ku rugero rwaho bumvise ingwano iri kwiregera baca biruka za Minova baratubwiye ingene vyagenze n'ahandi abasoda bonyine batwandikira ko birutse bataranagwana batashoboye no kurasa. Ingwano ya Goma ko yabaye bihungiye bagiye kuko babona ko batabishoboye guhangana na M23. N'ubwa mbere tubonye ivyo bintu. None mw'abasirikare murindira iki kugira mubazi wabarungitse muri iyo ntambara akabarungika mu ntambara atateguye akabarungika mu ntambara atabigwanisha bahaye muja kuyigwanishamwe akabarungika mu ntambara itumvikana akabarungika mu ntambara ariko arabajya ntabahe n'amafaranga mukorera. Bigenda gute ngo iyo ngwano mubandanye mupira uyo muntu? Harakamu k'imiryango yanyu twumva iri mu gahinda sinzi ko namwe iyo muri ku rugamba muvyumva gutyo. Mu Burundi dufise igisirikare bwa mbere kitarigera gihoza imiryango kitemera nuko abasoda bapfuye. Dufise leta y'u Burundi itarigera yemera ko abasoda bayo baguye muri Kongo itarigera ihoza imiryango y'abasirikare. Dufise userukira Burundi muri ONU agenda inama ya ONU gakorana akababazwa n'abasoda ba Afrika y'Epfo bapfuye agahoza abasoda ba Afrika y'Epfo agahoza MONUSCO ariko ntahoze imiryango y'u Burundi yaburiyemwo abasirikare. Mbega umusirikare w'u Burundi amaziki muri iyo leta? Mbega umusirikare w'u Burundi afise akahe gaciro imbere ya leta ndayishimiye? Ico ni kibazo umusirikare wese ateza kwibaza. Ubu aho bigeze mu Burundi igisirikare gifise amafrigo yuzuye ibiziga by'abasirikare bamaze indwi zibiri zirenga bariko barahamba kirazira ko bahambirwa rimwe
ubu dufise imiryango itwandikira ivuga iti twe twagiye kubaza igisoda uwacu ko bamuzanye ko igitsiga caje, hariho aho babwira bati mwebwe murashikiriwe tuzoguhamagara kuwa mbere, tuzohamagara muze guhamba. Abandi bakabwira ngo mwebwe ntiharagera, ni murindire tuzobabwira. Hari ibiziga bizobika ukwezi canke amezi abiri kugira ngo igisoda cy'u Burundi gihishe ko hapfuye abasoda benshi. Ibaza umuryango ubaho uvuga ngo uwacu amaze ukwezi muri frigo, turarindiriye ko umunsi umwe igisoda kizokwiyumvira ko tumuhambe twinyegeje, kubera ko kizira ko abarundi bose bamenya ko abasoda bacu bahoneye muri Kongo. Iyo leta yigenza gutyo, iyo leta idaha agaciro umusoda n'umwe, mwabasoda ko ari mwe muhagarara igihugu, mushobora kwihanganira gute ivyo bintu? Iri niryo jambo nashatse kuvuga mu Kirundi ndaribwira abarundi bene wacu. Ibi bintu ntibishoboka. Ntidushobora kubandanya twihanganira umukuru w'igihugu aduhemukira ku rugero rungana gutya, atumara amaza mu makungu, igisoda cyacu agishyira mu vyondo gutya, akamara amazi igihugu cose, ntagire n'impuhwe z'abana b'u Burundi. Ndangize ndamubaza ikibazo ndayishimiye. Yavuze ngo u Rwanda ruriko rutuma ngo impunzi z'abarundi ngo zigenda ngo mu gisirikare cya M23 ngo bariko baraba ageri, ngo basigara abagwanyi bakomeye. Ndashaka kumubaza, mbega hamwe n'ibyo bintu vyoba byo twaye turareka ko atabitweretse ingene biri vyoba ari vyo hoho, izo mpunzi ninde yadisize mu Rwanda? Izo mpunzi ninde yadisize mu makambi y'impunzi? Ni kubera ko abana b'u Burundi bategerezwa kuba mu makambi y'impunzi bafise igihugu cyabo? Ni kubera iki? Ni kubera ko abana b'u Burundi bisanga bagiye mu gihugu cyabo bateza kwicwa, bagaja mu mwiheburo, bakaja mu makambi y'impunzi, mu nyuma kisanga boja kugwana n'izindi ngwano, kubera ko batagira isaganirizo, batagira ivyizigiro, babona atakazoza basigaje, kiretse ko bofu mwafata umuheto nabo bakigwanira. Ni kubera iki tugeze aho hantu? Ndayishimiye yakwiye kumva ibara, amaze imyaka 5 atwara igihugu adafise inyishu nimwe ku bibazo byacu